iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa zishoboye gushigwa hejuru hanyuma bashoboye nabo nyene kwiteza imbere. Umuntu wese azanga muri isanamu kuza guhiganwa muri iki kintu cya nanje ndaririmba nuko yoza yiteguye azoze yiteguye kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Iyo murazi ko Big Fizzo muri umwanya atari mu Burundi biragoye ntashobora kuba umwambere di jury ataba ari mu gihugu. Tuzo twaravye ati ninde muntu w'umurapere wundi yo kwicara kuri iyo place. Dufise Lina Blanche, dufise Andy Mwag, dufise na Estanish, haruri mu nzira gira shike gato hajya Fabilove. Hama uno munsi ikintu cyatuzindukanye kwari kubamenyesha officiellement gutangura edition igice kigira kane ca nanje ndaririmba. Nanje ndaririmba igano twama tugira iminsi yose mu kwezi kwindwi mu karuhuko aho abakiri bato bafise imyaka hagati ya 15 na 35 bama bazi imbere yababajeje gutanga amanota kugira ngo bashikirize impano bafise kugira ngo abantu bashobore kubona impano zabo bashobore kubafata mu mugongo cyangwa na Islam Entertainment ifise ubwo bushobozi ko yo bafata mu mugongo kugira ngo ibashikane kure bagere ku ndoto zabo zijanye n'umuziki. Hama nanje ndaririmba yatangwe kuva mu 2021. Imvo yatanguriye ko yari yo kugaragaza izo mpano z'abakiri bato uko muribuka ko ico gihe twari muri ikiza ca corona aho abantu bari basanzwe bafise amazina bamaze kubaka amazina yabo mu bintu byo kuririmba bo babandanya bagira ukwiyerekana biciye ku marezo sosiyo nka Instagram, Facebook bagira ama live. Tukaba twarabona ko abakiri bato bo batarubaka ayo mazina byari bigoye ico gihe kugira ngo bagaragaze impano zabo. Hama murazi ko twama tubigenza competition ya iba live kugira ngo abantu basanzwe bari no hanze y'igihugu bakurikirana izo mpano abafise iyo mitayo ashoboye gufasha aba bajene akabafasha. Rero ubu tugeze gice ca kane igice novuga ko kigoye gutunganya bivanye n'uburyo bukeya tuba dufise kuko ndibaza ko mubona no ngaha kuri ntuzenya kuri bandero iri inyuma murabona ko ata logo nimwe ikomeye yo bihari uvuga ko barafashe umugongo ico gice ca kane atari aba basanzwe bicaye ngaha uko aba bose mubona ngaha bose naba nta bandi bahari sigura ko igice kizotugora ariko nkuko twama tubikorana umutima wo gufasha turemeje ko tuzobifasha tuzoshika kwihangiro twihaye ari kugaragaza impano z'abakiri bato kugira ngo bishobotse hari abantu bashoboye kubafata mu mugongo bafate mu mugongo bikunze ko tubandanye tubafata mu mugongo tubafate mu mugongo natwe. Hanyuma kwiyandikisha kwaratanguye ndibaza mwaribonye ku mbuga zitandukanye abajene barenga amajana 3 bamaze kwiyandikisha nubu baciyandikisha kubera kwiyandikisha kuzohera itariki 11 z'ukwindwi. Tukaba dusaba abamenyesha makuru ama media ko bo dufata mu mugongo kugira ngo tumenyekanishe iryo higanwa kandi dufashe n'abantu bazoba bavuyemwo kubamenyekanisha kwerekana impano bafise kumbure ntibobura abantu bashobora kubafata mu mugongo bakabafasha ama production atandukanye arama audio arama video akagera kure nabo kuko nibwo Burundi bwejo ko twama tuvuga. Nabonye mwanya ubwiye ati nitworanira cyane yari introduction gato yo gusaba ko ndashikiriza ijanye na nanje naririmba nico gice ca kandi kuri gitunganije. Ama nkuko bisanzwe ndazi ko mfise n'ibibazo byinshi nawe ushaka kubaza vyerekeye nanje naririmba yabaza ko akanya ko barakanyo ubu byinshi biza kwishurwa mu bibazo muza kubaza. Mu bisanzwe igice ca mbere cyane ndaririmba mu 2021 cyari gifashe umugongo ku bice 30% gusa. Nibuka ko ico gihe twaronse abantu biyandikije barenga 1000. Cyari igice ca mbere cyane ndaririmba haraba miyabaga myinshi bari bifuza kwerekana impano zabo. Rero buryo twakoresheje bwinshi ni buryo bwavuye mu mifuko yacu harabaye kwitanga kurenze ko bamwe de jury bama bitanga bushiko ubu ariko byarakozwe biratunganya. Igice kabiri cyane ndaririmba cyo cyari gifashe umugongo a 100% ukijana kwijana bije twatanze byafashe umugongo na Pasak Burundi cyo gihe yari kirafasha FIC bije ya Union Européenne yafasha kuvyerekeye ibintu vy'imico nuzenya culture na art mu Burundi. Ico gice caragenze neza mbere na finale twayigiriye kuri Arena aho vyabaye live ico gihe mbere
muri bajya 15 barenganye muri final baragize ama repetition hamwe n'ama band baririmbye indirimbo zabo mais en live. Igice cya gatatu naco mu isazo twarigeze gusibisha igice kimwe ko muri 2023 naje naririmba nigeze iba. Kubera iki? Kubera twayiteguye bisaba ama sponsor atandukanye nitwaronka ko twiteze ko tuzobura amato tumaze kuvyitegura neza carasivye. Igice cya gatatu cabaye muri 2024 giherutse naco nyene mu bisanzwe tumaze kwitegura ati ubu turonse sponsor bizoba kandi vyarabaye sans sponsor kandi vyagenze neza. N'igice cya kane twavuze ati nkuno baje kibaza ati none ko mutararonka bizoba n'igice cya gatatu carabaye n'ubu turavyiteze ko bizoba ku nguvu z'abana batandukanye kandi bizogenda neza uko nyene. Okay, ikibazo ca mbere mwabajije kuvyerekeye akarusho gahari kuri igice cya kane bitandukanye n'ibice bindi vyari bihari. Mu bisanzwe marazi ko ari ibintu biba live, hari ama commentaire menshi no baba bandika nabashikiza basaba ico hinyanyugwa ico hinduka ukuntu vyokogwa ayi tuvyirengagiza. Turafata note tugakurikira na ivyo ibisabwa n'aba basanzwe bakurikirana iryo higanwa. Hari ibintu byinshi vraiment twifuza guhinyanyura me mu buryo bwo gukonsidera aba barenganya hajya imbere byo gutanga amanota ko muribuka mu gice cya gatatu abantu benshi abantu bari biteze ko bava bambere so bavuye abambere. Murabizi hari abimyidogo itandukanye ariko ndikudatahura neza ukuntu amanota agana aratangwa bivanye n'amakriteri bafatirako. Ariko ubu twavuze ati muri edition ikurikira zorabukuno aho hantu zohakorera ko cyane tukazokonsidera peut-être n'amavote ya public ico abantu bavuga ati twe twifuza ko riyo bwa mbere bagamuha amanota tukaraba baronsa amanota menshi kaba kuri kategori indi y'amanota. Ico kintu kizoshirwa mu ngiro hama n'ibindi nyene bitandukanye bijanye n'ubuhinga ko tuvyorganiza. Twifuza ko muri finali nanje naririmba itomera nka finali herutse aho baririmbye ko murabiswa abarinda indirimbo zabo ntibagira playback indirimbo zindi indirimbo zabo biyandikira baronka ama beat bakaririmbira. Rero muri iki gice twifuza guhindura duhani ma beat atandukanye ko ama beat basanzwe bakorerako ayo bakoreye ko muri deuxième édition na troisième édition ahubwo cha guhindura turabiko cyo kwa juta yandi ko murazi ko muziki wo muhinduka muziki wo muri 2023 2022 ubu hari ibindi usanga bigezweho cya kuraba ko twobashira to updating bagagera kuri urwo rugero gubo hama twaraba ko tugira na live muri finale bishoboze turonse uburyo ko navyo bisaba uburyo ego. Hama ikibazo kindi wabajije kicerekeye nuzenya turi kumwe na Keshan Boy bwa metero kumwe na Bantu Boy. Marazi gituma turi kumwe na Bantu Boy bwa mbere ko marazi ko Big Farious yari umwe mu membre de jury. Okay, cyo tumabona na logo ya Bantu Boy ko nabo nyene ni vano kwitanga kwa abantu bose baba bari ngaha. Iyo marazi ko Big Fizzo muri umwanya atari mu Burundi biragoye ntashobora kuba membre de jury ataba ari kunuzenya mu gihugu. Tuzo twaravye ati ninde muntu umurapere wundi yo kwicara kuri iyo place yashobora gutanga ajya amanota ashobora kumviriza agatanga amanota ku bantu bagira rap ko ndibaza mwamubona abantu benshi baza muri ririmba harimo aba rappers benshi ifo ko haba umuntu afise egira nawe nyira asanzwe ariyo nuzenya yiwakora ashobora kugira gutanga amanota afise ubwo bushobozi bw'ubumenyi bwa hip hop. Hama ati benshi abantu bafite ama studio andi mwagurazi ko hariho kuza music ni studio ikomeye ngaha ihinyanyura n'indirimbo. Keshan Boy studio rahari umva n'abantu bashobora gufata mugongo nabo nyene bajya abajene bari hagiye ashobora kuvuga ati je nakwemera indirimbo zibiri umva bisigura ko ntazo mushira mu yindi studio ngo aje gukorera afite studio ashobora kumushira hari akaca mukora indirimbo nawe nyene uko directement umva niyo preference uvuga dukorana na membre de jury basanzwe bafite nabo nyene ama studio yinyanyura ku buryo nabo nyashobora guteza imbere abo bafite impano kuko nabo nyene mu vyo munuzenya muri objectif zabo guteza imbere impano bafise ubwo buryo bwo kuvuga ati kafate umugongo umuntu tumuduze mushikane ku rugero urishimishije. Ajutema Yeso kubiza nabivuze byose. Ico kibazo abantu benshi babaje guhiganwa babaza ico kibazo ati bushimwe ngifashe gute kuko bwa mbere abaza guhiganwa baba bari intéressé d'abord cyo baronka haezi higanwa nivyo mu bice biheze cyambere nshaka kabiri ubushimwe bwa turaba cyane bushimwe ngo amahera dutanga uko ushaka umuha mu miliyoni 10 ko ushaka guteza imbere muziki yiwe ugasa muziki miliyoni 10 nta kije kumuteza mba nawe yoja muri studio adafise umuntu amukurikirana adafise umuntu azokurikirana imyaka umva nk'imyaka nk'ibiri canke umwanya muremure kugira ngo agere kure ama conseil coaching nibigi wasanga nizo miliyoni umuhaye nazo zimufashije agiye burindi agiye kugura nk'impene akagira umugambi
basanga ya talent washaka guteza imbere cyo kurateza imbere. Rero ikintu shiri imbere turatanga uburyo amahera ariko si uburyo bwotuma umuntu yeca atera imbere muri ayo mafaranga bumuhaye, kuko ndibaza ko mubizi amahigano yo kuririmba yatangiye kuva kera. Sinaje naririmba gusa twavuga ko naje naririmba ari ihiganwa byitwa ko ari media yateguye sana mu media, ariko amahigano hari za Primusic zabaye kuva kera, hari andi mahigano ubu ahari atunganywa n'ama media kandi batanga amafaranga menshi, ariko mu nyuma yaciye nk'umwaka imyaka ibiri ukiyumvira ujye umuntu yabaye uwa mbere ujya higanwa byagenze gute, ugasanga nta terambere yigeze agera muri uwo mwuga wo kuririmba. Rero turatanga ubushimwe, dutanga amafaranga atari tuvuga ko ari nka encouragement gusa cyangwa transport, avyumva. Uwa mbere twama tumuha miliyoni 2, wa kabiri tumuha miliyoni 1,500,000, wa gatatu 1,800,000. Ariko dushira imbere cyane kuri ayo mafaranga, dushira imbere ko kuri iyo avantage aba yaronse yo kugaragaza izo mpano ziwe, kuko abantu benshi barakunda kubaza ati mbe tworonka contact za naka twabonye zikuririmba iyo tumufate mu mugongo. Je nico dushira imbere cyane gusumba ubwo ayo mafaranga tubaha y'ubushimwe. Reka ndabyishire directement musa turabikora nk'umuntu yabaye wa mbere muri naje aririmba igice ca kabiri muri 2022 nujya muhungu GQ gushika baracasohora indirimbo, kandi urugero ageze ko sigo yarari kwico gihe ataraje muri naje aririmba. Kandi si we wenyene, hariho Isanamu Gang, ni bamwe mu bantu baciye muri izo edition cyane muri edition ya kabiri babandanije bafite urunani hamwe hamakaba bafashwa na Isanamu Entertainment. Turagereza tukabafashwa bakurikirana mbere n'abantu bataba batsinze, ko ikibazo baje ni ku bantu baba baratsinze n'abantu batigeze batsinda bahereye mu gice cya mbere cyo gukurakuranamwo. Benshi turabakurikirana baradukontakta, hari byo dushoboye kubafasha, hari nka equipment kugira bakore video, hari uburyo butandukanye turabafasha na promotion kora amazi ku Isanamu ari media turabane tubikora. Leo misi heze hari twa Thomas yari mu gice giherutse ca gatatu, we ntiyabaye n'uwa mbere, ariko ariko gusora indirimbo turamuinvita turamufasha mu buryo butandukanye kugira ngo turabe ko iyo mpano yo kushobora gutera imbere sho gukura. Deja nyene muri ngaho tubanza ama kwa boje ku mafishe cyane ikintu kumwe nyene yavuga kuri afishe ko ikintu cya hatero igikorwa guterera sima kangu uburyo cyane umuntu aterera kuca afise ama kandi ari ushobora gusanga umuntu umupopoza n'ubufasha ntibimugwe neza. Abenshi mu Burundi mu gukwirukana nako kubita arashobora kuvuga ko atabikeneye atarenze kuvuga byinshi. Amaso bivuga ko birebire iyo uvuze nkaho kantu naganshire ku ikintu cyaje ukivuze ngo yatwaye award nta kiganiro ntaki, ahubwo n'ama media nayo je nashaka kumenya ingene abanye nayo n'abaririmbyi kubera ko si tukumpano shasha hari ukuntu hariho ignorance neza yuko atari juki ko yari mushasha deja muri game, ahubwo yategeza kwakirwa bamenyesha makuru bakamubaza kubijanye n'ukuntu award yakiriye, kandi ntiyakwese umengo yarakiri mu kibanza. Kesi yagarose ni ya bashe, kandi kuri bashe nagisiguye kare ko umuntu gusponsoriza ntabwo ari ngo amafaranga cyangwa ibiboneka, umuntu ashobora gusponsoriza sero nuko avyumva. Rero nibaza yuko ngaha anya ari kiyago, kandi kuba yarabayagije kugeza aho muza muri conference, nibaza yuko nico kiyago cyo kujya kuri bashe byari byoroshe cyane. Rero nitwokirandira ko gusa numva umengo nko kwico kibazo cyuko umuririmbyi atwaye award akaba ari wacha rondera media atazi niya zironderera kubera ko twebwe twakoresheje umwanya bivaye n'abari mu kibanza mu mwanya nyine. Rero nibaza yuko ubu duhari muri conference kugira ngo akosorwa amakosa yawe yarakozwe mu minsi iheze canke tuntu n'utundi murabona ntawe yaraderere, ariko cette fois ni umengo twobishiramo ingufu cyane bikazogenda kurusha uko byagenze mbere. Icyambere na mbere kwanza nshimira Isanamu Media kubona ko ikora igikorwa gikomeye nk'iki. Icya kabiri nshimire abajiri bagenzanje kuko igikorwa cyoroshe. Icya gatatu ndakwishure nkuko abajije abaririmbyi bashasha bagira baze guhiganwa tubaha impanuro nyabaki kugira baze biteguye. Icyambere na mbere novuga yuko boza biyemera hama bitegure, kuko ndazi yuko mu Burundi ari tala zivuka kira buri munsi. Baze biteguye, umuntu azoze azi yuko aje guhiganwa, aze
kuza muri famille musicale hama aje kuvyagwa nk'umusani mushasha aza guteza imbere igihugu hamwe n'umuziki w'u Burundi. Murakoze cyane. Iri higanwa ryabayeho kugira ngo habeho aba jeune bafite talent, mugabe izo talent zishoboye kuzamurwa, zishoboye gushigwa hejuru, hanyuma bashobore nabo nyene kwiteza imbere. Ariko mugabo muri ivyo harabaho kwigishanya. Ni naco gituma twebwe iyo turi muri jiri ntabwo umuririmbyi twibanda cyane ku kuririmba kwiwe gusa, ariko turatanga n'impanuro kandi tukamubwira na juste hari ivyo n'ivyo tugira benshi badakunda kudutahuramwo. Kenshi hari gihe nk'umuntu umuparticipa cyangwa umuntu abaje guhiganwa, kenshi usanga umenga twamukariye, rero benshi bagaca babitahura nabi, ariko ni juste ni ya image tuba dushaka gutanga kugira ngo buri mujene wese aza guhiganwa aze kuza yiteguye, aze kuza ari prêt, aze kuza ari sûr n'ivyo atuzaniye ngaho imbere. Ni nayo mpamvu ngiye kuri ico kintu bakora baravuga ati tuba dushaka yuko umujene wese azoza yiteguye cyangwa uwari wese azoza guparticipa azoza yiteguye. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo hambavu yo kuririmba ariko n'ibindi vyose icyambere na mbere aba yifitiye confidence muri we. Ikigira kabiri aba ari umuntu novuga yuko ashobora kumva n'impanuro dushobora kumuha, ariko jewe ico nohagarara ko cyane nuko umuntu wese aza nga muri isanamu media cyangwa kuza guhiganwa muri iki kintu cya nanje ndaririmba, nuko yoza yiteguye, azoze yiteguye, kuko muri no edition nta kintu cyo kubabarira kizobamo. Ico ndakibemereye, nta kintu cyo kuvuga ngo urumva ngo dufukerere ko umuntu aririmbe nabi hanyuma ngo dohorereko. No kuvuga uririmba nabi tuzobimubwira kandi tuzobimwereka, ariko kandi n'uririmba neza tuzokwaprecia, ariko kandi tuzobikora mu bwitonzi ndetse n'ubuntu, kugira ngo umuntu naho basitwo mukarira muga kameme ntaze kubona kumenga turi bikoko. So nico no kunganira cyonyene, ariko ibisigaye vyo no gushimira Isanamu Media bashoye kwiyumvira kino kintu, kubera ko urazi ni benshi bafite amafaranga no kusumba bano bantu, ariko muga adashobora kwiyumvira ico kintu cyo kuvuga ati bateze imbere impano. Murakoze. Ko mutubona ngaha twese tubayeho kubera umuziki au moins à 90%. Benshi ngaha barafise ama responsabilité n'ama studio n'ama famille, donc ikintu novuga no felicita kwanza cyambere ni Isanamu Media kubona yadushize hamwe natwe twazana izo nguvu. Par exemple kuri kote yiwanje nka kuza music mbandi ngaha kubera ndabe umuntu ushobora gufasha, kandi benshi turabafasha bivanye niyo tala tuba tubonye kuri uyo muntu. N'abandi nuko nyene baba bafite amazu akora umuziki, simpaka nko studio gusa, n'abamwe batanga uburyo Mama Lao Sikiliza, donc baba bari ngaha kugira bafashe ako kantu gato baba bafite. Donc kuri je novuga ko music na kazi kandi gakomeye kandi karimwo novuga n'amafaranga mwe benshi nga murabizi ko boni kubera ibintu bitaraba neza cyane, but we still keep going. Maybe ejo bizoba bimeze neza, mugabo kimwe novuga subira inyuma gato ku bantu baronga ayo mapri, ni ntabwo ari prix nini cyane, no ivuga ko ni support ya Isanamu iba yatanze kuri icyo kintu, kubera abandi bantu babone izo mano niba bafite amafaranga bashyiramo bafashe abo bajene pour dire que twe ngaye inye tubabaririmbyi ari ahantu udashobora gushikana umuntu atari kumufasha kuri audio, maybe video, turabikora conseil, éducation justement n'impanuro zimwe mugabo bini ikintu gikuru kizihiganwa ni kubera abantu bafise imitayi babone izo mpano z'abajene bagishirimo amafaranga.
mugabo still gushika ubu novuga niyo komba turimo yo kwerekana izo kampuni abo bantu bafite amafaranga ko umuziki nawo nakazi mu zindi kazi dufite ngaha mu Burundi kubera je pense que on ne peut pas vivre sans musique twese turabizi il y a pas de médias sans musique il y a pas de propagande sans musique nta kintu na kimwe ibe muri eglise donc from the scratch umuziki ukenewe mu bintu byose so kuri jewe novuga ko ikintu pfundika na mu kudakiza no mu gisirikare ari amabandi tubona amabandi abavuza amatrompete donc kuri jewe novuga ko abantu bo bafise ako kantu gato babagwizatunga bokazana tugagashyira hamwe tugafasha aba baririmbyi nawe twaba dufite amastudio mugabo twashobora kumufasha indirimbo zibiri album mugabo burya kugira ufashe umuntu album ukamushyira muri highlight bisaba uburyo n'amafaranga menshi kandi ari ahantu natwe dushika twavuga reka nituze kuboneka nk'aba escrow muri ibi bintu n'aba bapeti reka dusabe izindi nguvu ku ruhande donc kuri jewe novuga ko oui la musique peut faire vivre kandi ndakunganira turaheza umuntu wese yoza no mutahe kumuririmbira ko hari uruhombo rurimo plus umuntu w'investisako plus akura plus akakwinjiriza ni ubutunzi bw'umunyamuziki hagati plus akora plus amenyekana plus aba umustar plus winjiza kandi iyo ureze ibikura atacira bikigwari ngo bikirara agaruka akabigushimira ndibaza ko urabizi wewe rero tubwira ko tunatumira nabo bantu b'amakampuni kuza gufasha izi mpano zo muri Nanjye Ndaririmba tubasaba namwe ko mugira ngo batubwirire amajwi yo yagera kure nawe nk'imbonesha kure nk'abajournaliste kabibutsa ko umuziki ari rumara muri communauté muri société babandanye bafasha amahirwanwa bene ayagira ngo tunganwe neza ngo final kenshi ikunda kubera ngaha kuri institut atakintu cyangwa muri arena atakintu gihindutse tuzekorera ngaha kuri institut français donc ndibaza ibindi byose bazobibona kuri ama publication za Isana Media ahantu n'amatariki bientôt on va publier oui calendrier mu minsi izosohoka yerekana ryari ko muri Nanjye Ndaririmba hariho amafaze cyangwa ibice bitatu bya bitungana hariho preselection aho abantu barenga nk'ubu dufise amajana 3 bamaze kwiyandikisha kandi kwiyandikisha ni kurahera ivyo ushobora kuronka abantu nk'amajana 5 rero ukuremo baje amajana 5 abafise iyo mpano kugira baje muri demi final nakazi karekara bakora nk'imisi nk'ibi bako barakurakuramwo kugira baraba abantu bafise iyo mpano hama bacaje muri demi final hama bacaje rero muri final mu gice ca nyuma c'amakibera swat ngaje kuri arena ivyo bice bibiri vya mbere biba live biba ikibiriraho kuri Isanamu Media page ya Facebook muri ico gihe tubikorera muri salle muri studio Isanamu Media si hanini ngo twotumira abantu bakaza kurorera ariko tubatumira ko barorera ku matelefone yabo aho bari hose ku isi n'abari hanze niko ntumbero kugira ngo n'abantu banyemitaye baba hanze mu bindi bihugu bashobora kubona yuko biraba nizo mpano bashobora kuzibona zigaragare neza. Merci beaucoup. Moi je m'appelle Hussein Boutoui. Je suis le représentant de Isanamu Media, aussi Isanamu Entertainment. Merci beaucoup d'être venus, nombreux, pour ce lancement officiel de Nanjye Ndaririmba, une compétition musicale qui promet les jeunes talents burundais, surtout les jeunes qui sont l'âge de 15 jusqu'à 35 ans. Et maintenant, on est à la 4e édition. On a déjà effectué 3 éditions. C'est un événement qui a commencé en 2021 pendant la pandémie de Covid. Et c'est une compétition qui met en lumière les jeunes talents burundais dans toutes les catégories, soit en rap, gospel, R&B et tout. Et le but de cette compétition, comme je l'ai dit, c'est vraiment de montrer leurs talents et de demander aux investisseurs qui ont de l'argent, qui veulent vraiment investir dans ces jeunes, pour que ces jeunes puissent vivre de leur
de leur talent.